kuva kuri uyu wa cenda gitugutu umwaka wa 2023 ibiro by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi OPDD Burundi vyatunganije mu gisagara ca Bujumbura ihuriro mpuzamakungu ryo ku rwego rwo hejuru ry'abakenyezi b'imboneza rizomara iminsi 3. Muri iryo huriro n'akaryo keza ko kurabira hamwe ibijanye n'igwirirana ry'abantu, ugufungura neza hamwe n'irondoka rijanye n'amagara meza. Nk'uko vyashikirijwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, iryo huriro ryatunganijwe ku civugo kigira giti uruhara gutunganya neza imvyaro mu miryango ni inzira ibereye ku bijanye no gufungura neza hamwe n'igwirirana ry'abantu. Akavuga ko iryo huriro riri mu mategeko ashiraho urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu Burundi, kandi amahuriro nk'ayo yamatunganywa uko umwaka utashe. Uno munsi dusubiye guhura ku nshuro igira kane dukoranijwe n'icivugo kivuga kiti uruhara rwo gutunganya ivyaro mu miryango nk'inzira ibereye yo gufungura neza no gushigikira iterambere rirama. Iyo ivyaro zegeranye bituma amagara y'umukenyezi ahungabana, abana b'intahekana bagakura batitaweho neza, umuvyeyi ntashobore kwitaho ibikorwa vy'iterambere mu rugo no mu gihugu. Iki civugo catowe kandi mu ntumbero yo gushigikira imbonakazoza ya leta y'u Burundi, aho Burundi kizoba ari igihugu cifashe umwaka w'ibihumbi 2040, kikaba kandi ari igihugu giteye imbere umwaka w'ibihumbi 2060. Nyene icyubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yaciye amenyesha ko iryo huriro ribaye n'akaryo keza ko gutanguza icese sekeza giswe turonke amahirwe angana, rifise intumbero yo gusubiza agateka umukenyezi mu muryango. Ari naco gituma ino vaniro riduhaye akaryo keza ko gutanguza icese mu Burundi isekeza yiswe turonke amahirwe angana. Ryateguwe n'iryo shirahamwe OPDD mu ntumbero yo gukura ubusumbasumbane bw'amahirwe hagati y'abakenyezi n'abagabo mu bisata bitandukanye. Nayo umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi ari nawe yari yaserukiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iryo huriro, yavuze ko iryo huriro arakaryo keza kuko rizobaha ivyiyumviro bizofasha gutunganya neza rusansuma yimirije mu Burundi. Iryo huriro rero ryo ku nshuro ya kane rikaba ryari ryitabiriwe n'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu batandukanye, nk'umutambukanyi mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Jeannette Kagame, wewe yanaboneyeho n'akaryo ko kuronsa akaganuke mugenzi we w'u Burundi k'ubucuti budasanzwe bafitaniye. Bwitabiriwe kandi n'umutambukanyi mukuru w'igihugu ca Kenya, umutambukanyi w'umukuru wa leta ya Zanzibar, abatambukanyi bahoze barongoye igihugu cy'u Burundi hamwe n'abandi barungitse intumwa zabo.